Nongiye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba w'igenekerezo rya kabiri ukwezi n'ukwa kane uno mwaka turi mu 2026 no munsi nje kuri kamera mu masaha y'ijoro kugira ngo ashobore kubabwira uko vyiriwe ku mirongo y'urugamba cyane ndababwire kubijanye n'imigwano idasanzwe yabereye muri Plaine de la Rusizi. Rero ndaza kubabwira uko vyari vyifashe, si ivyo gusa ndaza kubabwira ibirindiro bitari bike byashoboye gufatwa muri no migwano yahabereye inyuma y'urupfu y'impfu nyinshi cyane zabonekanye muri no migwano vyose. Ndaje ndababwire tubice ijya nino nkuko amakuru namaze kuyatohoza uko ibintu vyifashe. Ndaza kubabwira ukungene FARDC ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na M23 bagwanye inkundura ngaha muri Plaine de la Rusizi, ndetse ndanababwira bashoboye kugira kayisite muri ino migwano yabaye kuri uno musi muri Masisi muri Nord Kivu mu gace kitwa Showa. Hari ibirindiro vya FARDC biri muri Osobanyungu naho habaye ikintu kidasanzwe. Ndaje ndababwira ukungene ibintu tugiye kubibabwira mu majambo asukuye kandi asesuye, maze mubandanye mwiryohererwa n'amakuru mashasha tuba turiko turabashikiriza na cyane amakuru y'umutekano, amakuru ya diplomasi mu karere kacu kibiyaga binini. Ariko mbere ko twinjira mu gano cacu, inyuma y'umuriro wadutse mu gisagara ca Bujumbura uturira stock y'ibigwanisho vy'ingabo z'u Burundi, mwarumvikanye bahasize ubuzima. Ariko president wa Centrafrique yifadikanije cyane no mubabaro abarundi bagize kubwo kubura ababo, ku mubabaro abarundi bagize ababuze ababo cyane n'abahaburiye ivyabo, tutibagiye na leta y'u Burundi yahahombeye amafaranga atari make y'ivyo bigwanisho bisanzwe bigugwa. Ikaze ni karibu rero wose dukurikirana muri kino kiganiro. Dushimishwa cyane no kuba waramaze gukora subscribe hamwe gakora like. Tunashimira cyane abantu mwese mwitanga mutiziganya mukabona uko turiko turakora mukafasha kugira ngo dukore tumeze neza, abatugurira amazi n'ibindi vyankenegwa. Hariho nabanyemereye kumpindurira hano hantu nicaye, murabona yuko ari ibintu vyiza. Banampindurire buri kimwe kugira ngo tubandanye tubaha amakuru turi comfortable. Rero ikaze ni karibu. Ndanashimira cyane abifadikanya natwe bose kugira ngo dushobore kugiranira ubufatanye bw'ibikorwa cyane abatuzanira ibikorwa vyabo kugira ngo tuvyamamaze tubigeze kure. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Ofisi cubaza canke ugomba kutubwira nimero ibiri ngaha nyene munsi ya WhatsApp kugira ngo ushobore kutuganiriza tugira ivyo tuyaze kandi bitari bikinuko. Ikaze ni karibu rero wose kuradukurikirana. Jewe ni Tokodi de Black nje kubabwira ibijanye n'imigwano yabaye muri Plaine de la Rusizi kuri uno munsi w'igenekerezo rya kabiri. N'imigwano idasanzwe yatangujwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, aho bagavye ibitero kwasanzwe hari ibinindiro vya FARDC ndetse na wazarendo ngaha muri Plaine de la Rusizi. Rero muri kiganiro muze kumviriza yuko ukungene operation yarangiye. Ndagusavye ntinzujya uno mwanya muto cyane, ntugende utamaze kino kiganiro kuko nza kukubwira vyinshi utari bwigere wumva na hamwe. Nuko FARDC imaze kubona yuko yagabwe k'ibitero n'ingabo z'ubundi zikabona yuko FARDC na wazarendo baremerewe, baciye biga umugambi w'ungene bashobora gusubiza inyuma azino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko amakuru yacu twagiye turayaronka canke abaduha amakuru bagiye barabidutohoreza. Rero ukungene vyagenze ni muri Plaine de la Rusizi, aho FARDC yagabwe k'ibitero bikomeye cyane n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23.
novuga yuko iyo migwano ikomeye yabahuje harimo n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na FARDC na Wazalendo. Mugabo ico tumaze kumenya nuko ingabo z'u Burundi FDNB zagize uruhara rukomeye cyane mu gutsinda no gutsindagira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zigavye ibitero ngaha muri Plaine ya Rusizi. Ati rero vyagenze gute? AFC M23 imaze kwataka ku birindiro vya FARDC. FARDC yabuze ko ibigenza kuko bari bazanye inguvu nyinshi. Mubona neza yuko ku munsi w'ejo twababwiye yuko aha muri Plaine hazanywe amakamyo agera ku 8 y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda baje kugaba ibitero bikomeye. Iki ni kiganiro nakoze ku munsi w'ejo nk'aya masaha ndazicara bashikire ndababwira uburyo zino nyeshamba zinjiye ngaha muri Plaine n'ibimodoka byinshi birimo abasirikare ndetse n'ibikoho binini. Iyi nkuru nayo babwiye ku munsi w'ejo. Rero FARDC imaze kubona yuko atayandi mahitamwo ico bakoze si kindi bace bikora kuri abo basore ba Neva bababwira ati ibi bintu tubigenze gute. Bamaze gukora ko abo basore ba Neva nabo murabizi yuko bakora utuntu twishi narya musanzwe muzi yuko bamenyereye zino ntambara zo hasi, ariko FARDC nayo yimenyereye zino ntambara zo mu birere. Mugabo vyasa nuko aduyi yamaze kuba binjirana mu buryo batari kuduza drone canke skoy kugira ngo shobore kubomba zino nyeshamba ko bari bamaze kubinjira. Ikino babwira nuko saha muri Plaine de la Rusizi gusa no mu misozi miremire hariya mu misozi hanami gisagara ca Uvira ku birindo vya FARDC naho hagabwa ibitero by'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero kugabwa kwibi bitero vyagiye gutuma FARDC ivuga ati ntidushobora kwita muri izi ntambara kuko buno bugabo turavye kungene bwaje bushobora guca butumerera nabi. Ndabibutse yuko aha mu gisagara ca Uvira ingabo z'u Burundi zirahari, ingabo za Angola zirahari, ingabo za Tanzania zihari ndetse na Blackwater irahari. Rero uko vyagenze amakuru dufise yizewe nuko hari birindiro by'ingabo z'u Burundi hariya mu misozi miremire hariya mu misozi hanami gisagara ca Uvira, ari nazo zaciye intege zituma zino nyeshamba z'u Rwanda zidashika kwihangiro zayo mu migwano y'uno munsi. Ico bakoze tekinike yakozwe ni nagatendo kadasanzwe ndetse kanatangaje abantu benshi bamenyereye ibintu vy'urugamba, aho FDNB yakoze akantu kugeza yaho na FARDC yikange ivuga ati eske aba basirikare nabo mu bwoko buhe, aba basirikare bo mu Burundi bafite imyitozo ingana gute bivanye nagatendo kakoze bituma zino nyeshamba zicwa ku buryo budasanzwe, zibura nuwo zikomeretsa muri coalition ya FARDC, ariko zo ziricwa kandi zongera zirahunga zitabuno buce zari zije gufata, kandi zongera zakwa n'ubundi buce bugera kuri butanu nza kubabwira zamaze kwaka ngaha muri Plaine de la Rusizi nkuko amakuru yacu abandi akavuga cyo ko yaduhereza. Rero ukungene statistique z'urugamba zagenze jewe n'ivyo vyantangaje kuko FARDC imaze kubona yuko amazi atakiri yayandi baci babwira ati FDNB basore ba Neva turabakeneye cyane mwenteruvene, turabizi yuko kubijanye n'udutego, turabizi neza kubijanye na infanteri yuko muvoma mugasenya, turashaka rero mudufashe kuva muri kino kibazo. Niko guca FDNB bakora umugambi wo kuzunguruka ahizinyeshamba zari zije zigana maze babaca inyuma. Aya niyo makuru twaza. Bamaze kubaca inyuma zanyeshamba z'u Rwanda zumvise umuriro epfo na ruguru impande zose buryo nibubafu. Zimaze kumva umuriro udasanzwe, FDNB yateye isunikira zanyeshamba muri FARDC. Inyeshamba no babwira yuko zabuze aho zimenera ngo zisubira inyuma, n'abaharose batatanye babuze abandi yo bajanye. Ariko amakuru dufise nuko imirambo yo yari myinshi muri no migwano yabaye zino nyeshamba zahatakari ku buryo budasanzwe. Nagatendo rero kakozwe n'ingabo z'u Burundi zatumye n'amakunga avuga ati abarundi aho bari umurundi utamuzi ngo murunda mu nzu. Rero no munsi nibo bakoreze iyo kubana vuga citeka bakubise zino nyeshamba z'u Rwanda ndetse banazambura n'ubuce bari baje bavamwo, ibirindiro bari baje bavamwo. Urumva gukubita umuntu agusanze muhira, umuntu aje gukubitira muhira ukamukubita ukamusogeza inyuma ukongera ukamushikana muhira ukamukubitira imbere y'umugore n'abana ukababwira ati tembekera imishambara tekera ibirago mwese muve ngaha mugende. Nivyo vyabaye kwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kuko bangeye barazisanga mu birindiro barazikubita barazambura buri kimwe zisigara zambaye ubusa
zirahunga zataziromoka, izo nizitahasize ubuzima mu gihe zitari nke zo mu zinyeshamba zashwiragiye mu mashamba ya Kongo. Ariko reka cyenda babwira ubuce ino FARDC FDNB Wazalendo bace bigarura muri uwo mwanya nyene bamara komora zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twababwira yuko imaze kubacucuma neza bakabasanga mu birindiro bari barimo, ibirindiro bigera kuri 5 vyaciye bihita bitano plutôt vyahise bija mu minwe ya coalition ya FARDC mu nguvu z'u Burundi zari zikoresheje nyishane kumukubita kino gihugu cy'u Rwanda atakubabarira. Nababwira yuko President Paul Kagame n'abasore biwe bakomeza gutsindwa na neva haba muri diplomasi ndetse no ku mirongo y'urugamba ngaha ku butaka bwa Kongo. Domisi ndababwire buno buce zinyeshamba zashoboye guca zitakaza ubwo nyene tuvugana ku buryo ninge bari basanzwe bafungura bazibagiriyo nta n'uwatoye n'ikiro c'ibiharage canke c'umuceri kubera ko umuriro wari mwinshi watumye zinyeshamba ziruka zirata zirahunga. Nubabwira nk'agace kitwa Gitamba, kano gace karimwo ikino harimo ikirindiro kidasanzwe cizinyeshamba z'u Rwanda. Aha muri Gitamba bakubuye umucafu w'inyeshamba wamaze kuhava. Nubabwira yuko agace bito Katoma naho inyeshamba zamaze kuba zizinga ibirago nka kurya Yesu yazingishije amashetani biragababwira ati subiriyo mwaje muva mu biyaga no mu binogo. Akandi gace nubabwira yuko kashoboye guca kambugwa zino nyeshamba na gace bitwa Biziba nabo nayo ubu tuvugana yamaze kuba ishika mu maboko y'abagabo. Kindi tubabwira na gace kitwa Buhonde na Kipimo, ubu buce bwose bugera kuri 5 ndababwiye. FARDC imaze gucucuma bikomeye, imaze gukubita hababaza, imaze gukubita mu mutwe zinyeshamba z'u Rwanda zaciye zihunga zirata bino birindiro ndababwiye. Rero nuko muri make muri Prendora Ruzizi imigwano yagenze muri make, ariko twifashishije amasosiyete civile akorera muri ivyo bice aravuga neza yuko iyi mirambo itari mike basigare b'u Rwanda ikibonekana cyane habereye ino migwano. Rero sinogena ntarababwiye ku nkuru narababwiye ku munsi wejo mu Minembwe, ndababwire suite y'ukungene mu Minembwe byari vyifashe ku munsi wejo aho imigwano idasanzwe. Murabizi yuko FARDC yakubise itababarira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, imaze gukubita itababarira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda murabizi hari amanyanga ziba zifise, zaciye zisimbira mu nka zirazirasa ku buryo inka zirenga 80 zose zihasiguza imizirenga 200 nazo zirakomeka. Aho mbese ku munsi w'uno munsi hariya mu misozi miremire ya Fizi biriwe barakora igikoka cyo guhamba zino nka zishwe n'izinyama z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kano kanya tuvugana babanyamurenge novuga yuko bafise ubwenge buke cyane. Babanyamurenge bagizwe nk'ibikoresho bariko baragiriza ingabo z'ubundi FDNB ngo nibo bishe zino nka ngo be na FARDC na Wazalendo. Ariko nobabwira yuko ibi atawobishira ku mwanya cyangwa bite ku mwanya, kuko turamaze kubona kenshi yo bakubiswe bakababazwa nibabura ivyo bitwaza yuko baviye amasezerano y'amahoro babisha bene gihugu n'umusi bishinka. Ariko c'est vrai ku munsi wejo indege za FARDC zari zabakoze makazi hariya mu misozi miremire ya Minembwe, ndetse kugira yaho FARDC biyinjirira 5 kwa 5 muri centre ya Minembwe nkuko nayo bashikirije mu kiganiro nabahaye ku munsi wejo. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe, amarira ni menshi ku banyamurenge bariko baricigwa inka nyinshi cyane, ariko ko bemeye gucudika hamwe n'umwasi n'ubwo hari ababigira amatavyo barimwo. Mwumve yuko bari mu kababaro kadasanzwe. Murabizi yuko inka ni ikintu ni gitungwa kirumara mu buzima bw'abanyafurika, ivyo ndazi yuko mubizi, ndetse inka nizo zikwa abageni zikora buri kimwe. Rero leta y'u Rwanda ikirazimara ku bwishi kugira ngo yereka abanyamurenge yuko bari kubarica canke bari kubaricirwa n'abasigaye babone canke na leta ya Kongo. Rero amakuru kandi dufise hariya mu misozi miremire ya Fizi mu migwano yabaye ku munsi wejo mu buce bwiye butandukanye. Nza kubabwira buno buce nubabwira yuko nk'agace kitwa ku Ndondo, kano gace
karabereyemo imigwano ikomeye cyane mu gace kitwa kugataka harabereyemo imigwano ikomeye cyane mu gace bitwa Hwehwe ahantu turacari hariya muri territoire ya Fizi naho harabereye imigwano myinshi cyane hari yimunanira harabereye imigwano myinshi cyane Marimba harabereye imigwano myinshi cyane Kajako Kirungwa Mitamba ubu nubwo buce novuga yuko bwaranzemwe imigwano idasanzwe ku munsi wejo mu gihe FARDC ingabo z'u Burundi na Wazalendo bariko barahana bihanikiriza zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bazica intege bazica ivutu baziremamo n'ubwoba budasanzwe kugira ngo zishobore kudezereta nkuko benshi bariko barabikora badezereta mu gisirikare cy'u Rwanda kubera ko babona yuko ataco kiriko kirabafasha canke ataco kiriko kiramarira tani cyo bariko barapfa bapfira ano makuru yose twamaze kuyabatohoreza neza kabisa murumva yuko twamaze kuba tuvyifatira mu ntoki atakibazo na kimwe no babwira yuko rero ku kibuga c'indege ca Minembwe ku munsi wejo cyashoboye guca kiraswa nakabuga k'indege katari kanini cyane kifashishwa n'izinyeshamba z'u Rwanda ubonyene FARDC mu guca intege zino nyeshamba z'u Rwanda yabanjira akabombarida igatamo amakompora igatamo injogojogo z'amabombe maze kano kabuga k'indege karangirika bituma umwasi atakigira ingovu nyinshi zo kuzana vitayema ndetse no guhungisha imirambo ndetse n'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda muzi yuko benshi iyo rukambanye baca basiga bari abanyamurenge bagasigara barawota bonyene bo bamaze kwiruka canke bamaze kwirenganira rero mwumve yuko akabuga k'indege ko kamaze gusenywa ko mu Minembwe ubu katariko karakora kuko karamaze kononekara FARDC yaragashwanyaguce rero muri Sud Kivu mwumve yuko FARDC ku madrone menshi cyane iguma yibasira ibirindiro vya M23 ibakubita itababarira ndetse no gukubita mu bwenge canke mu bwonko aya niyo makuru novuga yuko no bashikiriza muri Sud Kivu nuko vyifashe kumbure ni haba hari ibindi ndazi yuko turaza kubimenya turosa kanya twongere tugaruka tubabwire ukungene ibintu vyifashe ko narabemereye kwama ndabaha makuru umunsi ku munsi kwama ndabaha makuru ukungene vyifashe nta narimwe nzigira njyama ntababwiye situation actuelle iri ku mirongo y'urugamba nuko bimeze rero muri Sud Kivu nuko imigwano iri kiragenda mu nkundire rero twihuse cyane twinjire muri territoire ya Masisi naho hari ibidasanzwe aho umuhari wa M23 na FARDC baguma bakubitana umunsi ku munsi mijoro no ku murango hasi no hejuru rero amakuru yacu dufise kuri no munsi nuko muri Masisi mu gace bitwa Sowa kari muri Osoba Nyungu umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda zashoboye kugaba ibitero ahasanzwe hari ibindiro vya FARDC ndetse amakuru dufise nuko umusirikare wa FARDC umwe yahasize ubuzima abandi babiri nabo barakomereka nubwo zino nyeshamba zo zahaburiye benshi cyane tutashoboye kumenya igitigiri ariko zo zahaburiye ku buryo bwinshi rero nkuko amakuru yadushikiriye nuko zino nyeshamba mu bucagucago bw'uno munsi zashoboye kwibundira FARDC maze zigaba ku gitero gikomeye cyane ariko FARDC nubwo yikango isanga iri mu muriro yagwanye runo rugamba kugeza yaho ndetse inarutsinda vyatumye zino nyeshamba z'u Rwanda zikubitwa zikaburirwa zikazima amazima yongo mu kirundi niko babivuga zakubiswe kabisa bituma zisubizwa inyuma zidashitse kuco zari zigamije ngaha muri shuwa muri Osoba Nyungu nkuko amakuru yacu abitubwira rero muri Masisi nuko vyari vyifashe nuko vyagenze ariko rero nkuko rutangonda bivuga ndangije kubabwira ivyo muri Masisi sinogena ntababwiye ntabashishirije ko ivyo ngaha iwacu mu biyaga binini nkuko natanguye ndababwira ni nyuma yuko kwa 31 ntwarante umwaka 2026 mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi humvikanye ibiturika aho ibigwanisho bitari bike vya gisirikare vyashoboye guhura n'inkongi y'umuriro maze birononekara President wa Centrafrique Faustin Archange Touadera yarungikiye ubutumwa ku munsi wejo ndamukiza uno mwaka turimwo aho yaburungikiye bwo guhumuriza mugenzi we General Major Evasi Ndayishimiye muri iryo sanganya ryabaye ndetse anahoza anaremesha abarundi bose abahaburiye ababo ndetse n'abahaburiye ivyabo ababwira yuko agiye hari ico agiye
kwemerera igihugu cy'u Burundi cyane mu kwisanasana mu bijanye n'ibigwanisho. Murabizi yuko n'ingabo z'u Burundi zisanzwe ziri hariya muri Centrafrique ugarukana amahoro n'umutekano kandi bimaze igihe kitari gito. Ibi byose ndazi yuko musanzwe mu bizimwe bwemeze mudukurana rero yifatikanije n'abarundi mu butumwa canke mu butumwa yarunkinywe n'abanya Centrafrique bose yahojeje abarundi n'abarundi uburundi n'abarundi ndetse anabizeza yuko imbere ari heza cyane. President Tshisekedi wewe ubu tuvugana yibereye muri Qatar Doha aho yakiriwe n'umwami Sheikh Tamim Ben Hamad mwami wa Qatar hariya Doha. Nta wuzi kumbura ico bacamuzinduye ariko turaza gukomeza dutohoze vyinshi kubijanye n'uru ruzinduro canke uru ruzinduko rwa president wa Congo Fatou Beto canke Felix Antoine Tshisekedi Chirompo. Mu makuru tubanye mu kanya gato reka ndabike banure nongere shimire cyane mu bose tubana makindi kiganiro. Ndizere ko twongera kuganira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi canke ku munsi wejo. Bye bye.